Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ibintu ntibyoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye uhejeje kumenyekana, umugambi afise wo kurungika abasoda b'u Burundi muri Kongo ndetse n'impamvu yakomeje kurungikayo abasoda mu gihe azi neza ko abasoda b'u Burundi bose bariko baricwa ku bwinshi, kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko icyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka ari uko nyine abazajya barungikwa muri Kongo bose bazajya bicwa nk'uko nyine duhejeje kubihabwa n'inkwazangabo ikomeye cyane yahoze muri CNDD-FDD, ivuga ko nayo iriko irababazwa n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora, kuko amakuru yamaze kumenyekana nuko indongozi zikomeye cyane z'igisoda ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barimbure abahoze mu gisoda ca kera cy'u Burundi ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL kugira ngo babarimbure nk'uko nyine bagerageje kubikora mu mwaka wa 2015 ariko bikanga. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akaba yarabonye akaryo keza kuri iyi ntambara ya Kongo, aho nyine yavuze ko agomba kujya arungikikayo ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL kugira ngo bicirwe muri Kongo. Amakuru ariko aradushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari mu bari kugira uruhara mu mpfu z'abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo, ariko ikitangaje kinateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko abahoze muri ex-FABU ndetse n'abahoze muri FNL badashobora gushirira ku rugamba muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu nanone ariko arategura ibitero bikomeye cyane mu muziko amaze iminsi arungika ingabo nyinshi ndetse n'ibigwanisho bikamukomeye ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ariko amakuru ahari adushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gushirayo abasoda biganjemo abahoze muri ex-FABU ndetse n'abahoze muri FNL ndetse n'abandi basoda bari mu gisirikare cy'u Burundi bo mu bwoko bw'abatutsi, aho abo bose batabakeneye mu gisoda cabo. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babarungike mu ntambara batazi neza ko bazazitsinda, kandi babarungikiyeyo kugira ngo bicirweyo, nk'uko muzi nyine ko abasoda b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi muri Kongo, aho hari nk'ibatayo imwe yose yishwe mu minsi iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamaze kurungikayo indi isimbura iyo yishwe, ariko byose akaba ari kubikora mu mugambi ukomeye cyane wo kugira ngo amare mu gisirikare burundu abahoze muri ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL. Ibyo byose nyine bikaba biri mu ntumbero y'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni byinshi tugiye kubashikiriza tugira ngo tubayereke nyine ubube gito Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ndetse n'akarenganyo gakomeye cyane kari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko na Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko adashobora gutsinda u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu nyine ariko aratoranya ingabo zahoze muri ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL kugira ngo abe ari bo barungika mu Rwanda bazapfireyo, nk'uko n'ubundi ikindi gice kimwe cabo cyarungitswe muri Kongo bakaba ariko barapfirayo, abandi nabo bakaba ariko baratoranywa ngo barungikwe muri Kongo, nk'uko nyine hari n'abagezeyo ku munsi w'ejo bashika mu 612. Byose nyine bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije bamare burundu abahoze mu gisirikare cya kera ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ubegito bw'abarongoye igihugu cy'u Burundi, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gufatirwa ibihano umwanya n'umwanya kubera ukuntu ariko arahemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Kuri uno munsi bumwe hari ikibazo gikwiriye kubazwa, kubera iki aba ex-FDD batarungikwa nk'abandi basoda muri Kongo. Igihe cyose dushize ahabona amafoto y'abasirikare b'u Burundi baguye muri Kongo canke abafashwe mpiri, hari utubazo duca tunyaruka muri komanteri, uza ubona bamwe bandika ngo kora ariko mbona ari ubwoko bumwe gusa, abandi ngo mbe M23 ifata ubwoko bumwe gusa. Icyo ni ikibazo kiribazwa n'abarundi batari bake, haba ariko baribaza impamvu abasoda bagwa muri Kongo benshi ari abo mu bwoko bw'abatutsi, kandi benshi akaba ari abahoze muri ex-FABU ndetse n'abavuye muri FNL, aho nta wavuye muri FDD uriko uraboneka mu baguye ku rugamba cyangwa se mu bafashwe mpiri. Ibyerekana neza nyine ko abo bari kurungika muri Kongo ari abasoda bahoze muri ex-FABU ndetse na FNL ndetse n'abandi benshi bo mu bwoko bw'abatutsi. Abo bose nyine bakaba badakenewe mu gisoda cy'u Burundi. Iki kibazo narakibajije umwe mu ntwazangabo z'u Burundi, yanyishuye ati iki ni ikibazo gikomeye. Umukuru w'abasirikare b'u Burundi muri Kongo ategerezwa kuba uwavuye muri CNDD-FDD. Hatanguye Koloneli Emmanuel Haringanje asubirirwa na Koloneli Landre Kavamahanga, ubonaho nyine hari Koloneli Posiya Hakizimana batazira Mingi, bose ni aba ex-FDD.
hari uwundi aboneka ko afise uruhara rukomeye ku ngabo z'u Burundi muri Congo ni General de Brigade Elia Ndizigiye batazira Muzinga naho yitwa ko akorera RCRGR riwe by'ukuri kizigenza w'abasoda b'u Burundi muri Congo nawe nyine ni umu ex FDD umu ex Fabu bari kumwe ni General Geregwari Ndorarigonya nta n'uwomenya ko ariyo ari nta jambo afise yo ku gisoda c'u Burundi ibibanza birimwo amafaranga aho muri Congo ubusangamwo abavuye muri CNDD-FDD ariko hageze kuja kurasana ku rubuga abarega 80% usanga ari abasoda bavuye muri Fabu no muri FNL ndetse n'abandi basoda bari kwinjira mu gisoda bushasha ariko bo mu bwoko bw'abatutsi abo rero nibo bapfira ku rugamba nibo bafatwa na M23 ni nabo bapfunzwe bagirizwa ko banse kugwana ni nabo kandi bariko baratoroka igisirikare umugambi wo kurwana muri Congo uraboneka ko unyegeje intumbero yo kugabanya aba ex-Fabu n'aba ex-FNL mu gisirikare c'u Burundi ni umugambi ukozwe mu bwenge bwinshi ndetse bakanakuramo abo mu bwoko bw'abatutsi mu gisoda c'u Burundi umusoda ntashobora kwanka bamurungitse ku rugamba kandi ntashobora kuvuga ngo kubera iki murungika njewe mukareka naka ubu umu ex-Fabu canke umu ex-FNL naho yoba akora akazi katari ako kuja kugwana canke wegereye gukurukuruka mbere na bamwe mu bafise ingwara zikomeye nka sida usanga bose bariko barungikwa muri Congo abakuru b'amakambi bavuye muri CNDD usanga bariko barakora intonde zabo bifuza ko bavako burya muri 2015 bari bagerageje kudutera ubwoba ngo twiyomore babona biranse ariko ubu bariko barabishobora bakoresheje ingwano ya Congo ndetse n'indi Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegura ku Rwanda izo ngwano zombe zikazasiga igisoda c'u Burundi kitakibarizwamo umu ex Fabu ndetse n'umu ex-FNL ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi ushaka nsige abandi bariko barubaka za etage nanje nje kugwana muri Congo umwe mu basirikare bahoze bagwana muri CNDD-FDD nawe naramubajije impamvu we ataja muri Congo yanyishuye ati ushaka nsige abandi bariko barubaka za etage nanje nje kugwa muri Congo hamwe botegeka ko nja muri Congo niwo munsi noca ndakivamwo ubu ndafise ibyo ntunga n'abana banje sinshobora kuja kwiyahurira muri Congo ndetse sinshobora kujya kwiyahurira mu ntambara nzi neza ko ndashobora gutsinda ahubwo nyine abagenewe iriya ntambara nabo dushaka kugabanya mu gisoda cacu naciye ndamubaza uko we abigenza ngo ntashirwe ku ntonde yanyishuye ati mutama none wewe ntubizi ko ari twebwe tutwara ubu ngubu wibaza ko hari uwo kwandika murumuna we mubyara we canke mwene wabo hageze gukora intonde z'abaja muri Congo none mutegetsi wese akoze ku buryo wiwe ataja muri Congo wumva aba ex-FDD bojayo ari bande kandi nka bose bafise inshuti zikomeye mu bategetsi uzobona aba ex-FDD bake barungikwayo bamwe bagenda bajejwe iperereza abandi ni abatagira uwabo akomeye none ubu ko dufise abana b'aba generali usanga ari intwazangabo witeze ko nkabo bana boja muri Congo aha nka Liyotona Keri Nkurunziza iyaba ari ngaha wibaza ko boca bamurungika kurasana na M23 ushaka barungikiye umuhungu wa Sirasi ntigurirwa ibyo ntabyo uzobona aba ex-FDD nka bose baragiye inshuro nyinshi muri Somalia na Centrafrique ubu bariko barubaka amazu bari muri business ubonye nk'intwazangabo y'ipeti rya majoro igipanze uca umenya ko ari umu ex-Fabu canke ex-FNL abo rero nibaje kugwana na M23 basi baronke ku $2 twa Kisekedi abatijwe ariko intumbero hari ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abatwara igisoda c'u Burundi no kumaramwo aba ex-Fabu n'aba ex-FNL mu gisoda c'u Burundi ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo basigare noneho bapfukamye mu nda abarundi ku buryo ata murundi n'umwe azigera abona gitabara kubera ko igisoda cose kizaba ari icyabo
bwa bumwe buri hehe none? Iki kibazo hariho abacidodomba mu ntamatama. Abategetsi b'igisirikare c'u Burundi nibagifate mu minwe bahagarike akarenganyo. Mu Burundi ubumwe bwama buvugwa mu majambo y'abategeka ariko hageze ingiro tukabubura. Abategetsi barakwiriye kwama batwarira abarundi bose co kimwe ata mwana n'ikinono, atawarya wagura. Nibwo ubumwe buzaba buganje mu gihugu. Bitagenze gutyo intambara ya Kongo irashobora gusambura igisoda c'u Burundi. Abatwara igisirikare c'u Burundi ntibishure rero kano kabazo. Kubera iki ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu zitwarwa n'abahoze muri CNDD-FDD ariko abapfa tukabona ari abahoze muri FABU na FNL cane se ugasanga nabo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ni ibiki biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye? Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwirukana abahoze mu gisoda ca kera ex-FABU? Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose ngo atanguze intambara ikomeye cane ku Rwanda kandi iboneka neza ko iyo ntambara adashobora kuyitsinda? Byose nyine binyegeje iyi ntumbero afise yo gutsemba cyangwa se kwikuraho abahoze barwana abahoze mu gisoda c'u Burundi ex-FABU ndetse n'abavuye muri ex-FNL kugira ngo babamare mu gisoda c'u Burundi ndetse no mu bwoko bw'abatutsi. Akaba ariyo ntumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane, ariko akaba ari ibintu bimaze guteza ikibazo gikomeye cane kuko byamaze kumenyekana mu basoda nka bose kugeza naho abasoda benshi bariko baranga kujyayo bakemera kujya gupfungirwa mu gihugu, abandi bakicwa kugira ngo bagiye gupfira muri Kongo, abandi bagahitamo kujya muri Kongo ariko bashika ku butaka bwa Kongo bagahita bajya guhambya Red Tabara kugira ngo Red Tabara izabafashe kuza guhindura intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye igihugu mu nda. Ariko benshi mu Barundi bakavuga ko aho ibintu bigeze atakiri aho kwihanganirwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye kurwanwa n'Abarundi mu mwaka yose amaze bakamurwanya bivuye inyuma, kuko ibyo ariko arakora ni ugusambura igisoda c'u Burundi na rirya biboneka neza ko casambutse kubera indwano Perezida Evariste Ndayishimiye ari kurungikamwo abana b'u Burundi. Hari amakuru menshi ahambaye tuba turiko turabatohoreza kuri no Munishakure imwe Rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Weco busabwa nta cini no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.